aheruka gusubirwa kwizegwa n'umugambwe nk'uko yabivuze ku muryango yamukamwo wamwizeye gusubira kurongora inama nshingamateka. Ibi ni izo mpanuro za mbere yahaye abashingamateka tugira duhere. Ebwe muri hano mu nama nshingamateka mwagize Imana ikabashira imbere, muzofate ko iki gihe ni opportunité Imana iduhaye kugira ngo twiyungure ubwenge. Ntimuze mute igihe, mwiyungure ubwenge kabakanya. Hariho bamwe uravye benshi muracari bato, abatari bwaheze nk'amashure baze baraba ingene bokongerako idiplome, kuko aha witunganije neza umwanya washobora kuronka. Arayo murazoheza ako kanya muzamuronse, ntimuzogapfisha ubusa. Iri ni shure. Ikindi twobasaba twobabwira nuko hano muzogira igihe cyuko musohoka kubona n'abandi mu bindi bihugu. Ururimi bakunze gukoresha ni Icyongereza. Namwe turabatumiye Icyongereza muze mugishire ku rutonde rw'ivyo mwebwe ku giti canyu mwotegerezwa kumenya, kuko birababaje ko wogenda mu nama hanze ibyo bariko baravuga ntushobore kuvyumva, kandi rimwe na rimwe nturonka n'uwubaza canke wanamubaza akakubwira ibitari vyo, mbwa urumva ko utazi ururimi reza bikagorana. Turabasavye rero icyo kintu muzoheze mucitwararike. Ikindi mwo kwitwararika aha mu nama nshingamateka, twaravye hasi hejuru dusanga ko ibintu vy'impapuro, gukoresha impapuro ni ibintu bigoye kandi bitwara ubutunzi bwinshi. Aha twebwe hano dukoresha ama ordinateur, za mashini nyabwonko. Umwe wese nuko dukora hano. Mwige rero abatari babizi, mwigishe bidatevye gukoresha imashini nyabwonko, kuko nta muntu azoguha urupapuro document zo gukorerako, eka ziza mu mamashini. Bigacera bivuga yuko hariya kwa secrétaire général w'inama nshingamateka ko bazoca bafasha kugira ngo noneho izo mashini mushobore kuzo, ariko cyane bazonabafasha no kurondera abarimu babigisha kugira ngo mumenye gukoresha imashini. Ibya mbere byibure bikenewe muke mubimenye kuba atari babizi, kugira ngo muze mushobore gukora. Are ntimwibaze ko nkuko nabivuze mukerebuke n'ibyo by'amamashini, kwiga gukoresha imashini none munsi muke mutangura ntimutu umwanya, kuko nidutumara gutangura akazi tukinjiyemwo nta guhagarara. Ntuzovuge ngo jewe ntabyo numva kubera ko ngo imashini tayunzi, eka ntuvuge ngo jewe sinterera ngo kubera ko ngo iyo babayirungise nabyo mbona, eka oya. Rero ibyo nivyo twohera ku bindi tuzobivugana hagati y'abashinga amateka gusa, ata wundi muntu atwumva. Mbega mwosigurira abantu igituma muri Fokode ino nama nshingamateka mwayitaziriye muyitirira Shabani nimubona? Murakoze, subire ko baramutsa. Ubwa mbere bwo nuko twebwe twatangaye gose kubona umuntu nka Shabani nimubona ashobora guhabwa amabanga nk'aya yo guserukira abanyagihugu,
mvuze ntitwaratangaye womenga byo nyine biratangaje kuko tumaze iyi myaka yose tubona intwaro ihari ibintu ikora aho ishira imbere abantu barangwa n'ubukozi bw'ikibi ariko nogira nti Shabani nimubona arafise ako yisangije. Shabani nimubona bamwe ivyo vyaha barabitegeka hakaba no kuja kubikora nyene kubikora ikese ukanavyigamba. Shabani nimubona amaze imyaka ishika kuri 19 yama ariko aravugwa mu mabi akomeye cyane ajanye n'ivyo gusesa amaraso mu Burundi. Shabani nimubona ari mu bavuzwe guhera mu vyaha vyakozwe mu myaka ya mbere y'ubutegetsi muri 2006 igihe hari abanywanyi ba FNL bafatwa hariya mu ntara ya Muyinga bagaheza bakicwa nabi cyane bakagenda gutabwa mu Ruvubu. Ni kimwe mu byaha bikomeye byavuzwe rwose ubutegetsi bugitangura muri aho hari muri 2006. Shabani nimubona yabandanijwe kuvugwa mu bintu byo guhohotera bikomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi mu ntara ya Muyinga, cyane cyane muri zone yahavuye anahabwa kurongora, mu nyuma ahabwa kuba umukuru w'imbonerakure mu ntara yose ya Muyinga. Mu gihe havuga ibya Safisha nyuma y'amatora y'ibihumbi 2010, Shabani nimubona yaravuzwe rwose mu makuru nk'amaradiyo yavuga mu gihugu ico gihe RPA n'izindi. Shabani nimubona zaramuvuga cyane mu bariko barakora iyo Safisha biruka ku banywanyi ba CNL FNL ico gihe n'iyindi migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. Tugeze kuri 2015 ho habaye ibyo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza hoho yarenyuje gose. Twebwe nko mwisekeza ndondeza turamufise mu madosiye atari make guhera muri 2015 ubona ko ari ibikorwa byo gufata abantu ntibigere basubira gutorwa irengero. Abibandanya iyo myaka yose nuko ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye abandanya gutyo gushika mu mwaka uheze wa 2024 twari ko turamuvuga ku bantu yagiye aranyuruza bakabugwa irengero. Dufatiye nko ku mwaka gusa uheze ubu vuba cyane biba bitwegereye. Shabani nimubona twaramuvuze mu inyuruzwa ry'abarongoye umugambwe CNL muri komine Nyabitsinda mu ntara ya Ruyigi. Ico gihe ndabibutse ko kuva muri 2023 yari yongewe ipete kuko yari asigaye atwara imbonerakure mu ntara nshasha ya Buhumuza, no kuvuga mu ntara zitatu. Bamuhaye Muyinga, bamuha Ruyigi, bamuha Cankuzo. Rero bwabo bisa nyene yari afise muri Muyinga acatera abo kwiza no muri zo ntara zindi bamuhaye. Rero niho ndabaye ko karorero k'indongozi zitatu za CNL muri komine Nyabitsinda mu ntara ya Ruyigi hahora banyurujwe na Shabani. Mu nyuma yavuzwe mu kunyuruza umukuru w'umugambwe CNL nyene muri komine Mishiha mu ntara ya Cankuzo n'abandi banywanyi ba CNL muri iyo ntara. Hari n'igihe ubushobozi bwiwe ubona burengeje ku buryo avugwa mu kuja gufatira nk'umuntu mu yindi ntara, nko muri abo muri Nyabitsinda hari uwo yagiye gufatira ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega, ariko yari mu mugwi w'abinyabitsinda nyene. Uwo abaragiye ntiyigera asubira gutorwa. Kenshi ubufashwe na Shabani abantu bacamenya ko uyo biheze atana hamwe azigera asubira kuboneka, bisigura ko abafata akaca agenda akabica. Ntagera umutwe wanashima n'abanywanyi ba CNDD-FDD nyene. Nk'akarorero twebwe dufise n'ak'umupasitori yitwa Joseph Sinzubwenge, yatwara ishengero ry'ababatiste mu ntara ya Muyinga yose. Yigeze no kuba aserukira iryo shengero mu gihugu cyose, cyane cyane mu bihe by'intambara CNDD-FDD kiri ku rugamba. Ni umupasiteri yari yegereye cyane CNDD-FDD ku buryo yavugwa ko agitwara iryo shengero yatwara ibifungurwa mu kibira abishyira abagwanyi ba CNDD-FDD. Abamwegereye mu muryango we baratubwiye ati yarinze anyuruzwa no mu muryango iwe
carazira ko hari umuntu yoshobora kuvuga uwundi mugambwe mu nzu yiwe naho yitwa umukozi w'Imana. Baratubwiye bati carazira, nta muntu ari kuvuga nka CNL mu nzu, nta ari kuvuga MSD, nta ari kuvuga uwundi mugambwe. Ariko nticyabujijwe ko ku mugoroba wo ku itariki 12 z'ukwezi kw'icumi muri 2021, mu gihe Joseph Sinzubwenge yari atashe avuye kuri centre yo mu Ruzo atera aja muhiriwe. Ruzo ni muri commune Giteranyi muri Muyinga. Hanyuma hageze ku rugo haba imbonerakure zibiri zari zizwi, hariho nk'izwi cyane yitwa Rastakar, baramuhamagara nk'abamuramutsa aja kubitaba. Ubwo nyene haca haza imodoka y'umukuru w'imbonerakure muri commune Giteranyi, Ramazani Sibomana. Baca ako kanya za mbonerakure zariko ziganira na pasitori, zimwinjiza muri ya modoka. Imodoka igaho yiruka. Uyu mupasitori ntiyigeze asubira kuboneka. Hanyuma umva aho hari tariki 12, tariki 18 z'uko kwezi nyene kw'icumi, no kuvuga haciye iminsi 6 gusa, kubera ico kibazo mu Ruzo cyari cabaye ikibazo gikomeye cyane, abantu bose babazayo umupasiteri yajanywe. Niho Shabani Nimubona yacaza kugirisha inama ari kumwe na wa Ramazani Sibomana yatwara imbonerakure muri Giteranyi. Bagirisha inama abanyagihugu bo mu Ruzo, batangura gusigura yuko uyu mupasitori ngo yariye amashikanwa mu ishengero, ngo yahungiye ngo mu gihugu cy'u Rwanda. Baca baho batanze itegeko ko umuntu azosubira no kumucisha mu kanwa azibonerako. Urumva ni ukuvuga ko we nyene yaje akagirisha inama isa nka signature, bisa no kwemeza ko ari bo bamunyuruje, kwari kuvyiyemereza. Kanatsinda uwo mugoroba nyene bamunyuruza, banyuruje n'uwundi muntu yakora muri diocese katolika ya Muyinga yitwa Eustache Miburo, ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga. Inyuruzwa ryiwe ryabaye nk'uko nyene byari byabereye mu Ruzo kuri uwo mupasitori. Ariko mu bantu bamutwaye hamenyekanyemwo bamwe mu bari basanzwe bagendanira Shabani Nimubona. Kandi no mu gihe ubutungane bwagerageje gukurikirana ivyo bibazo, abo twivuganiye harimo nabo muri parke ya Muyinga, baratubwiye ko Shabani Nimubona we nyene ubwiwe yitelefonera abategetsi b'Imuyinga bagerageje gukurikirana ivyo bibazo, akababwira ngo ivyo bintu muriko mubirondera kwiki, mukabibandanya bizobakora. Rero ako n'akarorero gatoyi, kubona umuntu yenyuza ku rugero nk'ubwo, ukumva yahamagawe mu nama nshingamateka, n'akarorero twe tubona ko novuga ko ari cyo kimenyetso gikomeye cy'aho igihugu kigeze, fata umuntu nk'uwo akitwa honorable. Hanyuma ibi byose biriko biravugwa by'abatize, turiko turavugana n'abamuzi aho bakoranye, abamuha amashuri menshi bavuga amashuri 6 yo muri primaire, amashuri 6 mato mato. Hariho n'abavuga ko yoba yageze ku mashuri 4 gusa. Urumva ariko baravuga bati badashobora kumva indimi, batazoshobora kumbure gukoresha izo ordinateur, sinzi ko yoba yarayimenye. Warumva ko abantu nka Gerard Ndabirabe yoba ariko arabwira bishoboka ko harimo nk'uwo Shabani, kimvira bariko biga nk'itegeko riri mu Gifaransa kiri hano cyo mu bintu by'amategeko. Cyawumva duti Shabani yicaye ngaho abariko yumviriza iki, bariko yumva iki, hariko harakoreshwa nk'izo ndimi. Rero ku bwacu Shabani Nimubona niyo novuga nti symbole yaho igihugu kigeze. Iyo nama nshingamateka dufise uyu mwanya iyo ariyo, ahazotorerwa amategeko y'ukubahiriza abarundi bose, uwuzoja kuyatora azoba ari umwe nyene yagirizwa kunyuruza abantu. Kiyumvira imiryango yanyururije abayo bicaye ngaho bamubona, bavuga ngo umushingamateka baserukira n'ujya honorable ngo n'uyu bose. Iyo nama nshingamateka baca bayibonamwo iki? Umuntu asigara abona ko ari inama nshingamateka nyene itaje guserukira abarundi, ahubwo ije gukingira bene abo nyene bakora amafuti. Murashobora kwiyumvira nka bavuze nk'umugwi w'igihugu hanira uje gataka kazina muntu naho nawe nyene atacumaze. Mugabo tuvyiyumvire ko uwo mugwi uzoza kuzanira raporo yawo y'agataka kazina muntu, ukazanira raporo Shabani Nimubona. Ico kintu umuntu arashobora kwibaza ico ari cyo mu gihugu. Rero ku bwanje niko kabaramaza mbona ka mbere cerekana aho igihugu kigeze. Imbere yuko kumbure ntandukira kwa Epitasi Pacifique nahazwe kumbure Shabani Nimubona numwe mu bashinga amateka barenga ijana no kuva 111. Kubera iki ubumwe gusa? Abo bandi bo ntimwibaza yuko ari kubarenganya kuca bitirirwa izina rya Shabani?
ku bwanje navuga symbole Sembore ni no ukuvuga iki kuvuga iki? kuba inama nshingamateka igeze aho izana umuntu nk'uyo ni ikimenyetso cyerekana ingene atagaciro na kamwe bene izo nzego zigifise mu gihugu. Rero gushimikira kuri Shabani twama dusaba ko aja mu butungane, Shabani dusaba iminsi yose ko abaha amatohoza, Shabani dusaba iminsi yose ko nimba tumubeshyera basi yonashika aho yisigura. Kubona tugezaho urwego rwa mbere rw'iteka mu gihugu rwitwa ko arigo twese rwaba ruduserukira rukaza kuzana ubujejwe kutwica, ku bwanje ni ishusho ritabesha ryaho urwo rwego rwo nyene ruba rugeze. Nico gituma ku bwanje ni ishusho ikomeye cyane ku buryo abandi bose nivyo bariho, ariko nta muntu nibaza ko afise ishusho rikomeye ringana n'irya Shabani muri iyo nama nshingamateka. Birababaje guhunguka wagera muhira ugaca ufatwa ugacunyuruzwa. Ibi bikaba biruka mu gihe perezida w'u Burundi na leta yiwe bahamagarira impunzi guhunguka bose ngo bave mu buhungiro. Mu nkundire rero mbanze ndabereke abicanyi ruhebwa. Ni uwa mbere yitwa, uyu n'umukuru w'imbonerakure mu ntara ya Muyinga yitwa Shabani nimubona, yafatikanije na Nemeyimana Izahake kunyuruza Tuyishime Alexis. Uwakurikira nundi mwicanyi ruhebwa nko mubibona ni mbonerakure yitwa Nemeyimana Izahake batazira rasta, yanyuruje Tuyishime Alexis afatikanije na Shabani. Uyu kandi amaze kunyuruza n'abandi benshi mu ntara ya Muyinga. Uyu mubona niwe yanyurujwe ni Tuyishime Alexis, umunywanyi w'umugambwe Senere, yanyurujwe n'imbonerakure Nemeyimana Izahake ari kumwe na Shabani. Izahake bamutazirasta amaze ubu kandi bivuga ko amaze kunyuruza abandi bantu benshi. Bano nkuko mubibona n'imbonerakure zo mu Giteranyi mu ntara ya Muyinga. Aya n'amakuru ababaje kubona uva mu buhungiro ukavuga ngo witavye akamo k'umukuru w'igihugu ngo urahungutse, hanyuma ukaza wagera muhira ugasanga bagutegereye kugira ngo bakwishe. N'impunzi yahungutse mu misi mike aciranyuruzwa, ni umunyagihugu wo mu ntara ya Muyinga Giteranyi yitwa Alexis, yaba muri zone Masaka umutumba Kijumbura. Yafashwe n'imbonerakure zibiri zizwi ku mazina ya Nemeyimana Izahaki, izwi cyane ku izina rya Rasta, na nimubona Shabani. Abamunyuruje muri zone Ruzo yagiye gusenga nk'uko tugiye kubibona ngaha hepfo mu nkuru irambuye. Mu nkundire mugumane nanje ndabaha amakuru atari kw'ivumbi, nubwo ari amakuru ababaje, reka nyine tuyabahe kugira ngo mumenye bano bicanyi. Nk'uko twari duhejeje kubibabwira, uwo n'umunyagihugu atabarizwa yitwa Tuyishime Alexis, ni umunywanyi w'umugambwe Senere, ayoboka umushingamateka Agatogwasa. Uyu yarase kwifatanya n'ibifyoti, akaba yari akiri umusore w'imyaka 26 y'amavuko. Uyu rero ntawuzi ko akiriho nuko yoba yaramaze kwiyicwa. Yanyurujwe ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 22 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2024. Uyu Tuyishime Alexis avuka ku mutumba Kijumbura zone Masaka muri komine Giteranyi, ariko yanyurujwe muri zone Ruzo, iyi niyo komine nyene, aho yari yagiye kuramutsa muyomba wiwe Nyandwi Samuel. Vyagenze gute? Uwo munsi wa gatatu Tuyishime, uwo munsi wa gatandatu uyu Tuyishime Alexis yaragiye gusenga mu rusengero ruri aho muyomba wiwe aba. Hanyuma mu gihe abari gusenga basohotse bariko barataha, niho Tuyishime Alexis yacafatwa
n'umukuru w'imbonerakure mu ntara ya Muyinga n'uwo mubona yitwa Shabani nimubona yamufashe ari kumwe n'iyindi mbonerakure niyo mubona impande yiwe yitwa Nemeyimana Izahake izwi cyane ku izina rya Rasta. Hari abavuga ngo ni Rastakar, abandi bavuga ngo ni Rasta, murantunga ariko muravyumva nimba ari Rastakar nimba ari Rasta nuko nyene n'iritazirano murabona ko bitazira ibyo bashaka. Nuko rero iba iyi mbonerakure iba aho nyene muri iyo zone ya Ruzo iyafatkanije Shabani. Twihuse izi mbonerakure zibiri zigifata Tuyishime Alexi zaciye zimwuriza ku nguvu mu modoka bari bategekanije ya Probox. Imodoka yari ngaho nyene zari zaje zizanye. Iyi modoka ico twamenyesha coco ntiyigeze imenyekana imparati ariko yari ihagaze hafi cyane yaho Alexi yafatiwe n'aba bagesera nyene. Hanyuma ikiva ngaho yiruka cyane amaguru adakora hasi, amapine adakora hasi ku muvuduko muremure cyane. Nukuvuga ko kuva uwo munsi nta uzirengero by'uwo munyagihugu. Bino bice bituma abiwe bagira ubwoba bagatabaza gushika isaha ntibazi iyo uwabo yatwawe nuko amerewe. Come look at this. Honorable nimubona Shabani. Korongera ry'amahera burya butare yagiye he? Burya butare bijya binogo mbona ikabarore abanyekabarore muri ga. Bijya binogo mbona mwinze mu butare ko mwabushoye amahera mwazanye. Yose mwayashiriye abatunzi. None mwayashize. Mayondora cyaraba hasi. Mayondora mwayashize he? Koma n'ibinogo ntabona amahera. Mwayashize. Ya butare bwavuye. Amustere bwagiye. Amustere uri ngahe kanakuzi ndakubona. Vuga ry'amahera yagiye. Umunsi umwe nzobahamagara mwese munsigurire yagiye ry'amahera. Kuko sinumva nyene ubwenge nguba kubikijuju. Uyu wa mbere niyo Ndagijimana Vincent yafatwa n'abakozi biperereza avuye ku maziko y'umunyagihugu yari yagonze ku munsi wa gatanu heze aca yitaba Imana. Umunsi wa gatanu yamamaza niho yanagonga n'abantu yaciye apfa inzoga aciye apfa abandi barakomereka ko hariho n'uwavunitse amaguru yafashwe avuye gufa uwo muntu ejo ku mugoroba ku munsi wa mbere niho yafatwa. Amakuru yo kwizera dukura mu begereye umugwizatunga Ndagijimana Vincent nuko yoba yafashwe ku matati afitaniye n'abandi bagwizatunga ajanye n'ishirahamwe ryitwa Taminko risanzwe ryimbo butare muri komine Kabarore, aho abo bagwizatunga bagiriza Ndagijimana Vincent ko agomba kugigarurira. Yarafise abakorana bamuhaye akazi kwa muri societe, harimo abo bita ba Musteri ba Mayondori, harimo abo bita ba Musteri ba Mayondori. Abanyekabarore muri ga bijya binogo mbona mwinze mu butare ko mwabushoye amahera mwazanye. Yose mwayashiriye abatunzi. None mwayashize. Mayondora cyaraba hasi. Mayondori mwayashize he? Amustere bwagiye. Amustere uri ngahe kanakuzi ndakubona. Twari umukozi wa societe bamutuma kugira ngo azaragurira abanyagihugu aho zaho societe zo zirimba ubutari. Hanyuma rero haragera igihe bovise nkuko yasanzwe nyene yaramaze kugera kubibona ko ari ikintu gikomeye cyane, atangura kugumuka kuri ba sebuja, atangura gufata aho bazariye aramutuma kugira ngo azaragura, atangura kuza aravuga yuko ari wiwe. Aho nyene muri komine Kabarore haravugwa yandi matati y'abanyagihugu aho bagiriza umugwizatunga Ndagijimana Vincent ko yabanyaza amatongo, mbere imanza zimwe zimwe zikaba ziri mu butungane. Hey, y'all, come look at this. Jemfise ikibazo c'umugwizatunga yitwa Ndagijimana Vincent. Uwo mugwizatunga umugabo wanje yarafise ahantu yarasanzwe akorera. Amaze kuhakorera mu buryo bwo gucukura ubutare, icyo kibanza yagihawe na societe yacukura ubutare, icukura ubutare aho nyene yitwa Komebu.
uwo Vincent Ndagijimana acaraza atera umugabo wanje amusanga mu ako kazi amaze kumusanga mu ako kazi akakamuteramwo yahavuye amwomora aramukuramo mu ako kazi aravamo umugabo wanje amaze komogwa yarituye ubutungane araja kwa mustanteri yaraje kwa kosi wa mustane wa buramatari yaraje kwa buramatari nawe aramwitura aho hose bakagenda bamumviriza ibyo bamutunganirije wamugwiza tunga akarahira karengwa sinzi imana yacanye yitu imugeza ku muvugizi umukuru w'igihugu ari ngaho no munsi uwo muvugizi nawe ikintu yamuhanu yamubwetire kandi kurondera abajerwe societe baro bagutunganiriza abajerwe societe yaramurondereye baramutunganiriza birahera amaze gutunganirizwa icaduteye agahinda ino sheki imbaje no munsi nuko amaze kuva gutunganirizwa yaciye akomeza buraguzwa yaratelefone na buramatari ubwa mbere aragenda amubwira ati nubwo watunganirijwe ntabwo ubusoba gukora aho hantu Ndagijimana Vincent ntimudakoranye ntigikunda nubundi umugabo wanje aravuga ati niko natunganijwe ndiko ndazirike yarasubira mutuma kubugira kabiri ati n'ubuntu uraza wemera ivyo nakubariye aca mubwira ati genda murondera abantu babahanure bamaze kubahanura mu vyumvikana ingene muzokorana abo bantu Vincent yarabazanye barabijamwo umugabo wanje nubundi biranka aravuga ati janza mundeke nje mu kazi hamani nabandi mu kazi uzoheza uzatubivugane ndi mu kazi mugo ntitubivugane ndi nyuma y'akazi waranyirukanye ivyo birangiye yaratumwe ko muri documentation iramwumviriza arasigura akarengana ariko aragirirwa baramwumviriza baramurekura arataha amaze gutaha ntivyagarukiye ngaho buramatari yamutelefone mu gatondo insafari gira gatatu amaze kumutelefona yitavye iyo telefone ya buramatari ageze kwa buramatari yamubwiye tuwe ko naguhanuyuka nka kuvyemera wavuze yuko ushaka kwitura umukuru w'igihugu uburengenda koreye ko ndijisho rya perezida ngaha mu ntara yaciye amufata ubwo nyene bacamuriza imodoka bacamujana mu gasho ka komisariya aho amaze kugera mwaho gasho ka komisariya yabajijwe kubijanye ngo na audio yari yasohoye arabibasigurira ariko umuprokireri yarahari umugore ico gihe we yazamubwira ati zana amasezerano mwasezanye na societe originale nawe akamubwira ati ndenda guha photocopy nta original ndaguha nawe acamubwira ati ko wase kuzana iyo original reka ndakwereka ico ngiye kugukorera nta kindi yamukoreye imisi 5 yaramushikanye mu bibohero rya Mpimba aho iryo bohero rya Mpimba kugeza no munsi ari hakire ejo bundi umugabo wanje aravuga ati none jewe ndiko ndarengana nziriki ibintu byanje mu gihe bizwe burya bagezeyo baciye amwagiriza ngo yakoze forode y'ubutare umugabo wanje baramwomoye mu ico kibanza yakoreramo aramara umwaka urenga yicaye ico gihe cyose nta muntu yigeze aza kumufasha ngo we warakoze forode mu gihe ahebahengereye ari wagiye kwitura ubutungane atari bariko baritura ubutungane baca bageraho bamwagirize ngo yakoze toni ya forode y'ubutare iyo toni wokora mu iki gihugu c'u Burundi n'uwikiro kimwe n'ubundi mugende mure bajyamye mu Mpimba mugo agakora itoni y'ubutare ire akayitwara akayijana ntibamufate aho hantu yakora ikibanza yakoreramo carimwo abapolisi bari bahashize bajejwe ivyo bintu bahakurikirana ijoro n'umurango niho barara niho birirwa we mu gihe yahakorera agaca yitahira atigera arara aho hantu ico ibyo bintu byose ejo bundi sentare yo mu Kayanza yaramanutse igiye kumwumviriza mu gihe yaramaze amezi 10 baramumvirije gusa batarigira mu cirubanza yagiye kumucira sentare yamanutse igiye kumucira ubanza gwikubiriraho ku itariki 16 za kuno kwezi nyene bacamucira ubanza gwikubiriraho bacamwagiriza icaha ngo co kwararaza bamwagiriza ngo n'icaha c'iterabwoba ngo nico kudandaza ngo ubutare ngo ataburenganzira bifitiye mu gihe ivyo byaha ico caha co kudandaza ubutare yakoreha ubusha na societe nuba amasezerano arayafise ubwo iyo societe yamuhaye ubusha yamwereka hajana ubwo butare muri CDB ico nasaba rero nuko nasaba iko twotunganirizwa ivyo bintu sentare yamuciye imyaka 5 ibintu yagira ngo n'imyaka 200 sinzi ko muri igihugu c'ubundi hari umuntu yo bamara imyaka 200 akiri kwisa hamwe yofunguwe munyoro w'imyaka 200 yose ico sabu umuryango mfise nari mfise abana nari sanzwe ndetse umugabo wanje yari yaratoye ndafise abana twabyaranye umfise umuryango w'abantu 14 nicaye muhira nta kazi mfise abana n'abanyeshuri bariko bariga n'ibikoresho kugira babironke n'inkibana yacanye ubu twigo twidicaye ngaho niyo myaka yose
nukuri nibarebe nuko mworeba mukadutunganiriza umuvugizi ari ngaho sinzi ico gihe babumviriza yuko iyo forode ariko aragirizwa uwo munsi ndagije Imana Vesa niho yarari ko yoba yagiye iyo forode ayivuga mu gihe hari amajwi menshi uwo ndagije Imana Vesa yigamba avuga ati muri iki gihugu c'u Burundi nafungishije umuntu nta muntu yo mukurayo urakoze nuko nasako mu ntunganiriza nukuri abana banje bariko baragoreka ubusa nabo ndetse ko baragoreka ubusa sinzi ko leta yo kwemera abana bakaja kwangana mwiba urakoze ngerageje gutahura ni ukuvuga yuko uwo mugabo wawe yomuwe mu kazi ko gucukura ubutare yego urakoze ikiganiro giheze yo twegera akatwereka nimero z'ayo madosiye avuga kugira ngo dushobore kubikurikiranira hafi yuhu Ndagijimana Vincent. Oh, hell no! Ça se dit indigné par des actes de détournement qui ont ruiné tout le projet. Nari ntimubona ko inzu zabomotse zitarahera kubakwa kandi murumva ko bamaze kubaci. Ne voyez-vous pas que ces maisons sont détruites alors que la construction n'est pas achevée? En plus, 60% ont été payés. Regardez-moi, ces gens soi-disant qui travaillent pour le peuple. C'est honteux. J'ai aussi honte en tant que président de la République. 54 milliards disparaissent de la sorte. Tout d'abord, on ne laissera pas cet argent. Ils doivent payer. Puis, le projet doit être fait en entièreté et notre argent doit rembourser. Maintenant, je prends décision et le ministre est ici. Je vous prie de me faire une liste de toutes personnes qui étaient incluses. Compte-moi tout ce qui a été abîmé pour qu'une fois ce projet reprenne vie, on saura quel est le bilan que nous allons donner à la nouvelle équipe qui va... Les travaux avancent correctement, sont vraiment appréciables si nous essayons de voir, de suivre comment les travaux se font. hariho abantu batwaye amahera ikibonane none nk'umuntu bahaye amahera ngo genda wubake urujya rugomero rw'amatara rwo ku mpanda amahera agatwara kumubwira ngo agarukane ukamenga wewe umubwiye ngo agarukane niwe mumenja nanajya amahera wibaza ko yariwe n'abajya badandaza bonye indongozi ari kwemera ko yasinya wakira jana ntakurikirane ngo anavuge ngo ko vya bidutabikoze mugabo bimwe umunyamabanga mukuru yavuga wumva ugiye kumubwira uti zana acha kubwira ati jewe niki warariye igiturire sangapi yangana gute na yahawe nande yayampereye he What the Honorable Manirakiza Com. Ome Manirakiza. Uwo mushikiranganje nico itubavuga ko bamuzi kuko yarafashije kugira ngo tumenye itunga twari dufise muri yisi yacu uno munsi turazi itunga dufise n'agaciro kayo mbere nagira ndababwire ko n'abama bariko badusomborotsa kenshi usanga n'abafise ishari ry'itunga dufise kuko ni ryinshi yaragerekanye ese n'abandi bose boza baragira nk'uko twoba duhiriwe kuko aratanze akaroro kadasanzwe mu majambo make gusa mu majambo avunaguye izina honorable canke ipete honorable reka tugite izina nibaza yuko mu Burundi ryataye agaciro nibaza yuko ivyo nabumvishije bihagije atajambo na rimwe mvuze honorable risigura umwubahwa umuntu witeka umuntu w'umushinga ntahe umuntu w'intungane none ubu aba batowe nk'akarorero nk'aba mpejije kubumvisha turuhe tubita aba honorable n'ukuri tubita abazerukira bene gihugu nivyo mu Burundi hariho uburyarya bwinshi cane iyumvire uzi ibintu nk'ibi wumvise ibintu nk'ibi mbere waravyiboneye voilà urumva na wowe ko ari ukuri hanyuma mubonanye kubera wigombera ico ufungura canke ico umukurako ngo honorable ndagize mwaramutse honorable ndagize mwiriwe honorable
ibyo ukabivuga mugabo ku mutima bitariyo. Ivyo rero nivyo vyibereye mu Burundi. Ndamwite honorable ndamubwire yuko ivyo akora kabisa biduhimbara kugira gusa ndamukureko icupa ngaho ku mutima atariko bimeze. Ubwo Imana ibwita uburyarya. Nuko rero aho ngeza kuraba ibintu mu gusozera, reka ndababwire nti izina honorable mu Burundi nta gaciro rigifise. Iryo zina bagishe nimba aba honorable b'akarorero araba umukuru w'igihugu atubwiye izina honorable ntirikigira insiguro mu Burundi. Aha rero mu kurangiza noca mvuga nti aba bantu bose bujujwe mu binyamakuru abantu bavuga bati tabariza naka twawe na naka, aya mahera miliyaridi zingahe zatwawe na naka, ibintu bimeze uku, umva ya marira atewe na naka. Aba bantu bose kwari ukubabeshera. Baragize amatohoza basanga aba bantu barera, babona nibo boja ku masonga y'amarisite. Umuntu yogira inyishu y'ivyo bibazo arayivuga muri komantere. Imana nibahezagire mwese, yatwibandaniza urugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.